only football can make you feel like this. Aha abakozi ba Iwacu Top TV reka nsubire ndabaramutse aho bukeye aho bwigenda bwiye ntimwiriwe. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo ry'umunani ukwezi ni munyonyo umwaka 2021 tukaba tongeye kuzana n'amakuru y'inkino avugwa hirya no hino ku isi nkuko musanzwe bubimenyereye. Kuri mikoro rero muri kumwe nanje Jean Paul Daniel Monde nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje hano Jibril uriko adufasha ku mashusho ni Janviezo ku buhinga bw'ivyuma nawe utuma aya majwi abashikira neza bamwita Bizmon Twaibu. Reka rero ndabashimire cyane nongera ndabaha nikaze aho tugiye kurabira hamwe amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka nongera ndabaha ikaze cengira ko ndababwira n'ingingo nkuru tugiye kurabira hamwe zigize hino kiganiro cacu Iwacu Sport News kuri Iwacu Top TV. Yes, turaza guhera ronga iwacu mu Burundi ni higanwa Premier League cicaro ca mbere bari bageze ku munsi wa 11 canke ibyo bita 11e journée. Inkino rero zikaba zarabaye aho batangiye ku munsi wa gatanu barakina ku munsi wa gatatu no ku munsi w'Imana. Vyose turaza kubabwira ingene imigwi yagira ahura n'ukuntu bagiye baratsindana. Turaza kubabwira ingene imigwi rusharushanywa tubabwire abamaze gutsinda ibitsindo vyishi. Aho tuja kuva muri Premier League canke mu cicaro ca mbere tuja muri Ligue B canke mu cicaro ca kabiri nabonye bari bageze kuri journée ya kane naho turaza kubabwira ingene inkino zagenza aho bakinye ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Turaza kuhava mu Burundi turabire hamwe amakuru avugwa muri Afrika aho tuja guhera muri kano karere u Burundi busanzwe buherereyemo. Turaza kubabwira amakuru avugwa mu Rwanda muri Tanzania no muri Kenya. Turaza kuva rero muri Afrika cyo turabira hamwe amakuru avugwa ku mugabane wa Buraya aho tujya kuvuga ja guhera mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1. Muri Ligue 1 equipe ya Paris Saint-Germain ibandanya kwerekana yuko ari equipe ikomeye cyane aho ubona ko ari equipe y'umukire equipe ikizi cyane itunze ikrakina n'izindi equipe zinkene niko no vyita ibandanya gutsinda izanikira aho ubona ko ifise amanota menshi cyane. Turaje kurabona muri Allemagne muri Bundesliga turaba ingene inkino zagenze naho nyine batangiye ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu no kwiba hose barakinye. Tuze kwava tuje muri Italia naho nyine turaba ingene inkino zagenze tuhavi tuje muri Espagne turaba ingene inkino zagenze naho nyene equipe ya FC Barcelona ibandanya kwerekana ko ubu iri mu bihe bibi ari equipe ikiriritse aho nubundi itashoboye gutsinda equipe ya Celta Vigo aho yitsinze ibisindo bitatu mu gice ca mbere ariko ikaza mu gice ca kabiri vyose ikabigombora. Real Madrid nayo ibandanya kwerekana yuko ari equipe yihagazeko aho ishishikara gutsinda. Turaja kuva muri Espagne tuje mu Bwongereza higanwa benshi mukunda cyane tubabwire ingene inkino zagenze equipe ya Manchester City nayo nyene yirahiye umugwi wa Manchester United aho numumenyereza Ole Gunnar Solskjaer ashobora no kwirukanwa. Byo turaza kubivuga mu madiver mu makuru yo hanze y'ikibuga. Equipe ya Liverpool nayo nyene yaraye itakaje iba ikimazi c'umunsi cyo kimwe na equipe ya Chelsea yashoboye kunganya nayo nyene iba ikimazi. Reka no ngenda bahikaze mwese aba sportif muri rusange mikaze aba arbitre aba coach abafana mwese abakina football abakina basket aba athlete mwese ndabwiye nti kaze kuri Iwacu Top TV mu kiganiro c'inkino. Akanye nikadukunda tuzokabira namwe n'amakuru menshi avugwa hanze kibuga. Reka mpakaze mugenzi wanje hano Jibril nawe nyene aramutse abakunzi ba Iwacu Top TV. Kaze. Murakoze cyane Jean Paul, murakoze cyane abariko baratwumviriza ni mu kiganiro Iwacu Sport News. Ndabaramukije cyane aho bwije aho bukeye mwese nibaza ko turi kumwe mwese mw'iki kiganiro murakoze cyane. Okay, ariko nibaza ko waramutse neza. Naramutse neza ndashimira Imana kabisa. Okay, akuzuye ni kamwe ko biraboneka nakamwe karakuranga. Okay, reka rero tuje mu idonido y'aya makuru yacu aho tugiye guhera ngaha iwacu mu Burundi. Nkuko nemeje kubivuga turahera muri Premier League mu cicaro ca mbere. Inkino zarabaye nyinshi aho imigwi 16 isanzwe mu cicaro ca mbere yagiye gutana mu mitwe. Duhere ku munsi wa gatanu bariko barakina 11e journée canke indwi ya 11
ekipe ya Royal FC y'Umuramvya hariya ku kibuga Ingoma Igitega ntisanzwe yakirira bivanye nuko muri no minsi stade y'Umuramvya bariko barayisubiramo. Yari yakiriye ekipe ya Buma muri mu Cibitoke gutyo Buma muri shobora kwirahira Royal FC igitsindo kimwe kubusa. Top Junior hariya mu Kayanza kuri stade Gatwaro itsinda ekipe ya Lekloko ibitsindo 3-2 hari ku munsi wa gatandatu. Musongati FC y'Igitega kuri stade Ingoma yakiriye Olympique Star gutyo banganya ubusa ku bundi. Vitaro FC hariya mu gisagara ca Bujumbura yakira Flambeau de l'Est nabo nyine banganya kimwe ku kindi. Ekipe ya Aigle Noir itsinda Message Dongoze ku kibuga cimakamba citiriwe umuhisi president Pierre Nkurunziza. Itsinda Message Dongozi ibitsindo 2-1. Ekipe ya Kayanza United na Burundi Sport Dynamique banganya 3 ku bindi. Atletico New Oil ejo ku munsi w'Imana yirahira Bujumbura City ibitsindo 2 kubusa. Flambeau du Centre itsindwa na Rukinzo hariya Igitega ku kibuga cabo ibitsindo 2-1 akaba ari uko vyagenze. Okay, Jibril uri kuraraba aya ma resultat yo ku munsi wa 11. Duhere kuri ekipe ya Bumamuru. Bumamuru yashoboye gutsinda ekipe ya Royal FC ari ku kibuga c'Ingoma c'Igitega. Uru rukino urashobora kuruvuga kwiki? Bo nkuko twari twabivuze mu ndwi yahera turiko turavuga ku ma ekipe afise amahirwe yo gutwara igikombe. Urabona ko umugwi wa Bumamuru FC uguma werekana ubushobozi uguma uri kuratera ubwo biyindi migwi kuko wowe uvuga ati je nta mwanya mfise wo guta nta mwanya mfise wo guhagarika atahariho hose njewe nkeneye amanota. Ukacuraba n'ingene yenuriye izindi ekipe urabona ko ejo ngene championa ya imigwi imwe yaranganije imwe igumaho yindi subira inyuma yindi raduga. Bana nk'akaroko Atletico niyo iri yaduze urana ko igiye gusatira Bumamuru ariko uravye difference ihari iracari difference nini. Mugabo ubona ko bitarashobo umuntu adashobora kuvuga acurubanza ngo Bumamuru yahejeje ariko ubona ko Bumamuru irivuduka ryayo ribandanije uku nta kibuzi gikombe kiri mu maboko yabo. Yes, Bumamuru ubona ko yamaze kuzenurira ifise amanota menshi. Bumamuru tuvuga yuko ari ekipe kabisa yiyubashe, ekipe yiyubatse, ekipe ifise aba president beza, ekipe ifise umukoca mwiza. Ale Olivier Ninge ko n'umukoca mwiza cyane ashanzwe amenyereye afise experience nini muri Premier League mu cicaro ca mbere aho yamenyereje imigwi myinshi za Vitalo za Flambeau de l'Est amenyereza na equipe nationale. Ubona ko Bumamuru imeze nka Paris Saint-Germain mu Faransa. Ubona ko yamaze kuzanikira kandi urabona vraiment kuri serie hanze iratsinda nibaza ko imaze gutsindwa agake gashoboka kandi iwabo ho ntaratsindirwa nta n'umusubizo ntibirashoboka. Tuve kuri urukino rwa Bumamuru turabina Top Junior yakira Lekloko. Top Junior inyuma yo gutsinda Olympique Star mu ndwi iheze ubona ko yasibiye gutsinda na Lekloko ibitsindo 3-2. Lekloko yo isanzwe ari yanyuma mwana Top Junior imuzanyuma ariko urabona ko Top Junior rikiraza kuko inkino zibiri victoire successive ni ibintu si ibintu kuko n'imigwi y'Uburayi urabona ko bikunda ko yangira ariko urabona ko Top Junior nayo iriko iragerageza kwinanata kugira ko ikibanza kibirimwe yo kivamo. Bo twarabivugiye cyane ngaha kuri micro ubuheruka tuvuga yuko turavye urukino Top Junior yakiniye ngaha ari umugwi werekanye cyane gose ko ufise experience. Numugukina ugakinira hamwe umutima ishira umupira hasi ifise abataka bazi gutsinda biraboneka yuko ibintu Top Junior iri kiragira atari ibintu vy'ivyaduka ni ibintu ubona ko bajya bakinyi bazi. Mbere je novuga yuko na kino kibanza muyibonamwo ca kibanza irimwo Top Junior ca kangahe gabasha ndabira Top Junior gushika ubu Top Junior mu kibanza c'icenda yahoze mu kibanza ca 14 numva urabona ko bidatangaje ushobora kuyibonera no ku kibanza ca kabiri kuko wibuke neza ko Top Junior yatsi unyene ari karigira igihanga ngo umwami wa champion Bumamuru Top Junior yaramutsinze biboneka yuko ashobora no kubatsinda naba bose hanyuma kaje imbere. Ni team iri kiritwara neza mu hajya mu ntara ya Kayanza vraiment ikiravyerekana mu gihe mukebe wabo Kayanza United bobo baguma yari yinanase karanganya biboneke ko agategeka ariko karaza niko football imeze ako sinzi ko wa mukoca wabo
aracahari umukoca nani Akibarunde yitwa nani sindamwibuka neza ariko ni Amarse Akbar. Yes, Amarse Akbar, yes. Aracahari mugabo urabona ko bamugabishije. Yigeze gusamira n'itimu y'igihugu y'intamba mu rugamba ujya. Yego. Okay, ujya ngo no muri Tanzania yarakocejeyo cyane. Mugabo nyine bitwaye nabi. Byarase. Ariko niko bimeze bya football. Niko bimeze. Musongati FC y'Igitega nayo nyene urabona ko ngaha yananiwe no gutsinda Olympic Star banganya ubusa ku bundi. Mu gihe Musongati riyo baha amahigwe no kurwaje bagira ibintu by'amabeti kuri za 1xbet wabona yuko equipe ya Musonga atari yifavori ariko urabona ko Olympic Star yashoboye kwihagararako bakanganya ubusa ku bundi. Wowe urukino uyurona gute? Mbanze mpoze cyane abantu ukuvuze bakora muri 1xbet abantu ba betting abarakubiswe cyane gose arakubiswe kabisa barabashize ko amahera menshi bari bazi ko bavuga ngo nukwamura Musonga tigiye kwamura bivanye n'ukuntu Olympic Star mu imisi ibere muri forme abakinyi gwajiki ariko nivyabaye bigikunda nukuvuga Olympic Star umukoca Ngabo Diomed yarahagaritse 11 biwe nawe avuga ati namwe murabakinyi arabaha confidence arababwira ati namwe murabakinyi murabishoboye kandi baramweretse ko babishoboye kuko baragwanye gushika ku munota wanyu yego numva abantu baza bafelicita umunyegori yitwa Omar yahora ari wa kabiri ndibazura mu wa kabiri ubu niwe wa mbere bavuga ko yagize save nyinshi ziba bayitwaye biboneka ko ariko aragenda yevuriwa naho akiri muto yego afise kanzozo njya mubwira ati courage vraiment yego di courage kabisa ama Vitaro nayo yanganije na Flambeau de l'Est hariya ibujumbura kuri stade Intwari igitsindo kimwe ku kindi Bujumbura City nani Flambeau de l'Est Vitaro FC na Flambeau de l'Est kuri stade Intwari mu gisagara ca Bujumbura ni atari mbo ico novuga ko je ndabona umengo abakinyi ba Vitaro kuko ariko haravugwa n'inkuru yuko baba birukanye umumenyereza wabo burya rero ikintu umuntu ibyo tumenyereye mu mupira mu ma equipe iyo equipe itanguye isotera kwirukana umutoza burya equipe ntibimeze neza haba hariho byinshi bituma bitagenda neza niyumvira iryo kuza Vitaro no musiratsinze jiranganye jirakubiswe niyumvira yuko bagiye kuzobikemura ariko niyumvira ko equipe ya Vitaro idahagaze neza mu ariko uri kuraraba abakinyi ni equipe ifise abakinyi beza kandi itinyitse ni equipe y'amateka atanindi equipe yegereza ku mateka ngaha mu Burundi ariko nibaza ko bajya abakinyi baba bafise ikibazo mu mutwe nkumbure bivanye n'ivyo vy'umutoza equipe ya Vitaro ni equipe nziza cyane gusa nyene nayo mw'imisi biragaragara yuko ikibazo c'uburyo agafaranga vraiment irafise ico kibazo kuko mu myaka yahera twabona ariyo twari ibikombe gatwara ibikombe bitanu yikurikiranya muri za Ligue des Champions yakunda guseruka kandi namaze no kugera kure cyane muri CAF Confederations Cup ngo yamaze kugera muri demi finale ni equipe izwi cyane no uze wandike no kuri site ya ntuze ya FIFA equipe ziserukira Burundi bakwereka Vitaro uvuze Vitaro direct umva Burundi yego okay ama affiche du jour yari Aigle Noir yakira Messager Dongozi gutyo Aigle Noir ishobora gutsinda Messager Dongozi ndibaza nta gitangaza kirimo kubona Aigle Noir yarasubiye gutsinda Messager Dongozi hariya ku kibuga cy'Umakamba nta gitangaza kirimo na cyane yuko nta equipe kenshi ikunda kujangura imbere kenshi nabo bakunze gutakariza hanze yumva resultat ikomeye hariya no kunganya ariko biboneka ko yari match y'imbatura mugabo yego yari match nziza kabisa yari affiche du jour yari grand forme kabisa uravye na izi resultat zabaye muraboneka ko yari equipe yari match nziza cyane gose yari match irimo amagori match irimo ubuhinga ubona ko umuntu yatsinze igori rya kabiri yabikoreye yabiteguye kabisa yego Kayanza United bitatu ku bindi na Burundi Sport Dynamique mengo Kayanza yataye gutsinda bayigombo sinzi kari Burundi Sport Dynamique yataye gutsinda bayigombo sinzi kwikanye neza akabona ngako ari bitatu ku bindi ibasha ryoshe cyane match yabayemo amagori yari mu muriro naho Kayanza yari yakaniye Kayanza nkumbura ishaka kurokora umutoza kubera hari hamaze imisi havugwa ko umutoza ashobora yagiranye icuka kibi n'abarongoye Kayanza nabavuga nti koca wacu nkumbure turamukunda
turakeneye ko agumaho baje nyene bavuga ati reka turabe ko twomurokora Ego. ariko biza kwanka itsinda bagombora nibaza ko nabwo bwa mbere yankeshe igize ntuze kwanke amagori itsinze amagori menshi iboneka ko atake yabo yari yugurutse kabisa so urukino rero twashoboye kuraba twese nugwahuje Atletico New Oil Academy yahura na Bujumbura City bityo Atletico New Oil Academy yirahira Bujumbura City bitsindo bibiri ku busa n'urukino naravye do A Z naruravye ndakurikirana nk'abakinyi aho nabonye abakinyi kabisa bo muri Atletico New Oil ejo bari bafise morale kabisa idasanzwe aho nabonye habaye impinduka nyinshi nabonye muri staff yabo ujya vice coach ndayishimiye yose nese namubonye nabonye undi mushasha ntaho nuwenzi umuganga nabonye ari mushasha byumvikana yuko muri Atletico New Oil zahinduye imirisho ushimishima zarahinduye imirisho mu kibuga byarahindutse nabonye ujya umwe n'abantu jone yahoze ari capitaine ubundi so akiri capitaine nabonye igitamasha cyambaye mu petit yitwa Clovis Nduwayezu mu petit kabisa yakinye neza umupira yari umukase yakina numero 6 yakinye neza cyane kabisa je kubganje mvuze nti ntanga amanota umukinyi yitwaye neza notora Clovis niwe nabonye yitwaye neza cyane umukinyi akiri muto yahoze akinira Rukinzo mu mwaka uheze yari na kapiteni wa Rukinzo kandi nye vraiment yitwaye neza cyane rero novuga ko Atletico niwe iri kumpinduka bakoze cyatumye bagira resultat nziza gutyo bashobora gutsinda equipe ya Bujumbura City ibitsindo bibiri kubusa sinzi urukino wewe mengo sinakubonye ngira wari wafatiriwe ariko ndibaza warashoye kugumva warashoye kumva ama commentaire kwa rukino gwiza vraiment aho Atletico niwe irashoye kwiyempoza gutyo ishobora gutahana n'intsinzi kandi vraiment abakinyi babo bose badetermine nkundi mukinyi uvuga ni Flavier umukinyi akina zitanu w'inyuma nawe yakinye neza cyane sorry yes yego sinzi urukino wo kugumva nka analysis ziwawe nka commentaire urugira bo ni equipe ubona ko yagize impinduka mu burongozi staff yabo bakayirukana yego sinzi twovuga ko kuba baramaze iminsi banganya byo babiva kuri bajya nibaza ko ari ibintu birindani nibo babizi ariko gusa novuga ati icyo bahinduye cyose cyaratanze umusaruro yego bo ni Atletico niyo irubona ko yagiye gusatira umwanya wa kabiri kandi ivuga ko byose bishoboka kandi abafana bayo baririmba igikombe sinzi ko bishobora gukunda baririmba igikombe kabisa yashobora no gushika bakagitwara mu mupira w'amaguru amamatch aracariho reka turindire yagiye no gusatira ikaja mu mugongo wa Bumamuru yego reka turindire impingira cari ndende bageze ku munsi wa 11 haca sigaye inkino zine za phase aller hariho n'izindi nkino 15 za phase retour urugendo ni rurerure ariko byose birashoboka ubona rero ko izi timu z'ibujumbura nazo zifise ikibazo kubera bujya kuduga uvi bujumbura ukaza gukina match ngasi ibintu byoroshe ugakina uwo munsi nyene ribaze bujumbura city yashitse nkeka 13 iza gukina saa 10 buryo usanga bazindutse baje hajya saa 11 z'igitondo babaje hari abasinzira mu modoka hari abadahwa hajya ntubone urugendo hari abadahwa imitsi ashobora kuyica umwanya munini mu modoka niyo iri yara profise no guprofise ya profise uburuhe bwa Bujumbura City kubera n'ukuntu yahora ikina siko abantu benshi babonye ko ari kwikina baraboneka ko iyo binaniwe yinaniwe kabisa nibaza ko ari uburyo burya abakinyi kuza ukabafatira hoteli ukaca unabagaburira ibintu utabiteguye n'ibintu nyene bitaba byoroshe nuko nyene resultat nuko nyene burya hari abantu bimvira ko resultat yoroshe resultat urayikorera irategurwa nta resultat yagusitibaho irategurwa kabisa izo kwikorera nyene ugakubitwa uburyo hanyuma ugashika kuri resultat nziza yes match ya nyuma ni Frambo du Centre yatsinzwe kuri stade Ingoma kibuga cabo isindwa na Rukinzo FC ibitsindo biri kuri kimwe Frambo du Centre iri kurayiraba cyo no ngifisa abakinyi beza kandi irafashwe mu mugongo none nibiki kugumitsindwa nibiki Rukinzo timu z'Igitega sinzi ingorane zifite kandi Rukinzo iri muzanyuma bo aturetse ko football nuko nyene bigenze turaza kubishikako aho ubona West Ham yirahiye Liverpool kandi ubona bitoroshe ni hatari nta kidashoboka mu nkino Juve nyene zikubitwa n'udutimu utazi birashobora gushika ariko urabona yuko Frambo du Centre nayo iri kiragenda itakaza morale itakaza ikibanza mbona umengo vraiment
nayo nyene hari ikibazo Yafise ikibazo. ya Flambeau du Centre sindu no munsi gitsinda ntiyikurikiranya ngo ironka amanota wapi kabisa iratsinda sinzi ko ari championnat y'u Burundi irashobora kubikomeye nayo ugasanga buno bu equipe nabwo erega ikindi kintu ndakwereka muri championnat y'u Burundi burya uzora harimo equilibre kuko abakinyi bariko bakina muri Flambeau du Centre usanga bahoze bakinira Vitaro usanga bahoze bakinira Royale urumva abakinyi bagenda bagira gutyo ni rotation raba nk'abo bitwa muri uwo nabonye muri yigeze umusore yigeze kubakinira muri Olympique Star muhuza Passia bamwita Zokora urabona ko rukinzo yamuzanye kamushira hajya urabona ko abafasha gose ni equipe rero irimo abakinyi ba experience abitwa ba Simple bana ba Simple yuko aribo bagoye Olympique Star kuri ya match yabo bana ko Simple byose ariyo nayo yakoreye na ya penalty kagahungu Mustafa naho yayihushije ariko niwe umva kuva hari imbere ukaza gutabara hari muri surface ari wewe wenyene ni equipe rero usanga naho zifise uburyo buke zifise abakinyi ba experience y'abarimo naho babenshi babitwa ngo nabatama ariko urazi yuko akara intuze nayo experience uburambe nabwo ari kindi kintu ego okay inyuma yuko inkino zibaye ku rukino rwa Atletico ni Oil yahura na Bujumbura City twaraganiriye n'umumenyereza Welo umumenyereza wa mbere twaraganiriye aratubwira ingene yakiriye urukino reka nsabe ku buhinga bw'ivyuma badushiremwo interview yiwe hapa kwenye uwanja wa Umuco Stadium. Kama mlivyoona match imemalizika katika Atletico Academy na Bujumbura City. Hapa niko na coach mkuu wa Atletico Oil, nataka nimuulize swali moja au mbili. Sasa coach wewe unajisikiaje kuhusu huyu ushindi wa leo? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ndio muumba wa kila kitu. Tumepata matokeo matatu, kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli hamna kingine zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Sasa unaweza kaongea nini kuhusu hii match, kuambia wachezaji au washabiki waendelee kushirikia timu yao? Kweli ni kwamba tunashukuru mashabiki kwa support yao. Unajua bila mashabiki hakuna, unajua mashabiki duniani nzima, ni kwenye mpira wote, ni dunia nzima. Mashabiki ni support kubwa sana. Kwa hiyo tunawashukuru, wametusupport, wametupa nguvu, wametupa moyo. Kwa hiyo ile support yao tumeifanyia kazi, na ile mapungufu ambayo tulikuwa mechi zilizopita tumeyafanyia kazi. Tunashukuru kwa ile kutusupport. Ila nadhani kwa washauri ni kwamba kwenye mpira kuna matokeo matatu. Wao wanakuja uwanjani wajue kama kuna kushindwa na kudraw. Kwa hiyo kisaikolojia wajiandae kwa sababu ya matokeo. Lakini sisi kila siku tunafanya mazoezi ili kutafuta matokeo mazuri. Na wengine wanakuja wanatafuta matokeo yale mazuri. Kwa hiyo makosa waliyofanya leo Buja City leo tumeyatumia, tumepata pointi 3. Sasa coach, tunakushukuru, tunakutakia safari njema. Nashukuru nami pia mtangazaji, support yenu nyie pia. Asante na Yes, ngira murumvise umumenyereza Welo ngene avuga ngene yakiriye urukino, yakiriye intsinzi n'ivyo ahamagarira abakunzi b'umugwi wa Atletico ni Oil. Imbere yuko turabira hamwe amakuru avuga muri deuxième division, harabaye impinduka ngaha imuyinga. Umushinga Salvatore yatowe nk'umukuru wa federation ngaha imuyinga, nawe nyene aratukaniriza vyinshi. Nagira sabe ngo uhinga gw'ivyuma nawe nyene bamurushiremo tumwumvirize kuko yarashikirije vyinshi bijanye n'inkino ivyagiye guhindura ivyazokora, reka tumwumvirize. Abakunzi wa Top TV reka nasubenda baramutse. Urukino rwo bahuza Atletico Academy na Bujumbura City reka rurangiye ku ntsinzi ibitsindo bibiri vya Atletico Academy ku busabwa Bujumbura City. Gara ku kibuga ndi kumwe n'umushinga naye ngaha, n'umushinga nahakomeye cyane n'umubahwa. Aherutse no kuroswa amabanga akomeye cyane ngaha mu ntara ya Muyinga. Reka manzi ndamusabe atwidondore abwire izina abariko bakurikira Iwacu Top TV
yongera ababwiye n'amabanga ajejwe mu mupira w'amaguru. Murakoze jewe ku kazina banyita Muze Salvatore yego nagire mbanze mbeshuze sindi umushinga ntahende umugabo yego nkaba mperukwa kwizegwa na Assemblée Générale ya Association de Football de Muyinga kugira nshobore kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Muyinga yego. Okay, murakoze cyane ngo umushinga ntahe ngo n'umugabo ariko nibaza ko yambabariye kuvuga umushinga ntahe yibaza ko ari icyubahiro gikomeye cyane. Okay, reka rero twari tugukeze cyane tukubwiye tuti félicitations ko waronkejwe ayo mabanga kuko n'amabanga akomeye cyane. Mbega nagira ndakubaze apa yuko oba ujejwe ishirahamwe rya sinzi ko navuga ko ari Association de Football de Muyinga mu mupira w'amaguru wari usanzwe ubirimwo canke n'ubwambere ubigiyemo? Umupira w'amaguru nayo nsanzwe ndawurimwo guhera mu 2010 yego nkiva kurangiza ivyigwa vya kaminuza nashitse nkorera ngaha mu ntara ya Muyinga ndi mu mugwi wa Unité FC yego hanyuma turavamwo turaja mu mugwi wa Atletico Niyoyi yego gushika n'ubu bantoye ndicegera ca mbere twara umugwi wa Atletico Niyoyi. Okay. Murumva yuko uyu mushinga ntahe umupira w'amaguru wamaze ngiye kinini kuva mu 2010 ngiye kinini cyane nibaze yuko tugiye kubona impinduka rero toya tukubaze mu migambi ya kuko turabona umushinga nawe ujunja n'ijambo umugabo ujunja n'ijambo umushinga nawe wavyase nibaze yuko ushobora kubwira nk'abakunzi ba umupira w'amaguru kuko ngaha bari ko badukurikirana n'isi yose no Burundi bwose niba yari ko badukurikirana ubabwira uti jewe imigambi mfise mu mupira w'amaguru ni ikintu nje guhindura bitagenda neza ibyo nje guhindura ni ibi. Ego mu majambo make icyo tuje kwanza kubandanya isemo yaho abo twasubiriye bageze umugabo ahanini twebwe icyo tuzokwitwararika tuzokwegera abantu bose bogira icyo badufashije mu by'umupira w'amaguru namwe mujejwe kumenyesha amakuru murimwo kugira dufashanye. Ego icambere nihaye no kwitwararika umupira w'amaguru w'ugwaruka football de jeune kugira turonke pepiniere kugira intara ya Muyinga isubira ibe ya ntara ya mbere mu Burundi kururangiranwa mu mupira w'amaguru kuko twarasubiye inyuma kugira bikunde rero duca muri gutegura pepiniere twihe umwanya hanyuma iruhande yaho tuzokwitwareka kandi n'umupira w'amaguru w'abakenyezi football de femme mu bintu bibiri muri rusange nivyo tuzokwitwararika mbwa kugira ushike kuri ivyo haraba formation y'abamenyereza hakaba formation y'abarobitre ibintu bitandukanye bituma umupira ugira kanovera kandi ugatera imbere harabaho kurondera imfashanya hana hariya nivyo tufashanije twese hamwe nabo n'abafise icyo bofasha mu by'umupira w'amaguru nicyo kizotuma dushika ku ntego twihaye. Murakoze cyane. Hama numvise muvuga yuko muri Unité mwahoze muri komite. Bega equipe ya Unité akanakabazo kamatsiko ntibiri mu byo nari nateguye Unité ko tubona ubu tukibona ku ruhando mpuzamahanga ngaha mu Burundi eske vyapfiriye he canke Unité iracariho byagenze gute? Umugwi Unité FC iracariho uri mu cicaro ca gatatu. Ego kubera ikibazo ca mikoro nico cabaye nibaza yuko natwe nk'abarongozi umupira w'amaguru mu ntara ya Muyinga tuzogerageza gufasha bwa turabe ko yosubira kugaruka mu cicaro ca kabiri Imana ibidufashije. Yego icyo ni kibazo nagira ndacinda kubaza ucigiye kucishura genda kubaze nti nakaye kajambo wobwira abakunzi ba Unité kuko ni benshi cyane ngahe Muyinga ubabwira uti nk'umuntu yabaye muri Unité muri komite nakaye kajambo kindemeshanyo wobwira abakunzi ba Unité bivanye nuko musanzwe mujejwe umupira ngahe Muyinga. Icyo nababwira nuko boja hamwe bakitegura amatwa azobafata mu mugongo. Ego inguvu ugushaka vyose turabifise bwa tushobora kubafasha cyo kimwe n'abandi bose uhereye hariya ku mutumba gushika mu ntara umuntu wese azoba ashaka ubufasha mu by'umupira tuzomufasha nk'abo rero kubera tuzi n'ingorane bagize nyinshi bo tuzobitatwararika gusumba abandi. Okay, murakoze. Hama haje numvise wavuze yuko muzo kwitwararika cyane cyane umupira w'ugwaruka n'umupira w'abakenyezi byo bita football féminin. Ariko amatwa asumira tuyo turabasomye urusaku cyangwa nakumva ibintu byinshi abo musubiriye abo musimbuye abantu bo mu makumine hari makumine atari ngaha mu muji Imuyinga amabidoga yuko mu yokipano ngaha Imuyinga gusa ngaha mu muji
ugasanga mu makomine hariya za Gasogwe za Giteranyi buti indaya za Mwakiro ngo ntimujayo ngo ntibashikira eske ni iki wobwira abantu mu makomine atari ngaha mu muji nirihe jambo babwira gihumure ko bagiye guhumura ku byo nabo uzobitanga icyo nababwira twe tuzomuvyeyi wa bose umuvyeyi ba wose ama association komino yose tuzogerageza tuyitwararike kugira ni komine zitayafise aboneke batunganye amashampiyona ya 4e division tuzobafasha nabo tugerageze kurondera ugo gwaruka rukeneye gutezwa imbere ruri hariya mu makomine mu mitumba itandukanye ego ntituzotwarira ngaha mu muji tuzoshikana hariya ku mitumba ego okay urakoze cyane hama ngaha imuyinga novuga yuko ari intara y'umupira hari abakunzi benshi umupira w'amaguru hari n'ama equipe menshi uretse ko nyine iyo inite twako turavuga Bumisi yari komeye niyo yari hanganye na Olympique Star ariko ubu turabona yindi equipe yose bitwa Atletico niyo Academy kandi iyo bahuye kabisa ubona ko umuriro waka usanga amajambo ari menshi hari abavuga ibyo gutukana hariho bitana ba mwana ngo mwe ntimubushoboye abandi ntimushoboye eske nigiki uhanura nk'abakunzi biyo migwi kuko vraiment harabitwara nabi ndibuka kuri derby heruka c'était le 24 iheze harabaye ibintu byinshi kuburyo harona baraye mugasho nigiki wobwira rero abo bafana kuko babizana mw'intambara nigiki wobabwira nk'ubijanye na football nkamwe mu bimenyereye nk'ijambo batekereza icambe nababwira gukunda cye kuba umufana w'umugwi ntibisigura ko urenza kuca wica amategeko hari kugira twese tuyakurikiza gufana kandi ntibisigura yuko impezo ya twese duca tuyibagira impezo yacu nuko turabanyamuyinga ico nico cyambere turabanyamuyinga izo equipe ni z'abanyamuyinga iyo zimeze neza ntara ya Muyinga imeze neza ntawoza kuryoherwa rengo equipe imeze nabi cyangwa ngo imererwe nabi kandi ari umunyamuyinga ico nico boza baramenya mwese akagira aho yegamiye agafana umugabo akabaza ati icyambere nuko duteza imbere intara ya Muyinga yego okay mushimira Salvatore reka tugushimire cyane tugukiyongera ukino kuri kano kanya uduhaye yego nanda bashimiye murakoze cyane tuzokorana gose amenyesha makuru murakoze sasa abakunzi bacu Top TV reka rero tubashimire cyane twari nga ku kibuga umuco stadium canke kuri stade umuco y'Imuyinga aho urukino rwa bahuza Atletico New Oil Academy na Bujumbura City rurangiye ku nsinzi y'ibisindo bibiri vya Atletico New Oil ku busa bwa Bujumbura City reka ndabashimire cyane akaba yari Iwacu Top TV jewe nari Jean Paul Dunia Le Monde kuri micro kuri kamera yari MC Mango reka ndamushimire cyane nabandi babwire nti naho gutaha hasta la vista ngira ngo Jibril tumaze kumva uyu Salvatore reka cyo twibandaniza n'amakuru yacu y'inkino twibandanirize tuje muri deuxième division oui muri deuxième division naho nyine bageze ku munsi wa kane byo bita 4e journée inkino zarabaye baheriye ku munsi wa kane igenekerezo ya kane nyene ni equipe ya Interstar yatsinze Muzinga FC ibitsindo 2-1 ku wa gatanu naho nyene harabaye inkino zibiri Delta Star yo mu Gatumba itsindwa na Garage Express y'Igitega ibitsindo 3-2 Gitega bazohakwa kugira ama equipe 3 kuko Garage nk'ubiduza ziba zitatu iyindi equipe ni Legends Athletic banganije na Magala Young Boys igitsindo kimwe ku kindi no ku munsi nyine wa gatatu barakinye igenekerezo rya gatandatu Lumière Domumba itsindwa na Moso Sugar yahariya mu Rutana igitsindo kimwe ku busa New Force Academy y'umumenyereza Arusha itsindwa na Tigre Noir igitsindo kimwe ku busa Les Elephants itsindwa na Buhumuza FC yo mu Cankuzo ibisindo 3-2 ku munsi wa Mungu rero haba inkino zibiri naho nyene equipe ya Intwara Rumuri itsindwa na Lelière yahoze mu cicaro ca mbere yarayihanije ibitsindo 5 ku busa LRB itsindwa na Tel Aviv igitsindo kimwe ku busa ayo sinama equipe yahoze akomeye za LRB za Muzinga zahoze zikomeye za Les Elephants zahoze mu cicaro ca mbere za Legends Athletic zahoze mu cicaro ca mbere za Delta Star za Interstar zose za Muzinga ariko ubuzibarizwa mu cicaro ca kabiri aho ubona nk'iyi equipe ya LLB kabisa gumigorwa utsindwa na Tel Aviv equipe ari kinaduga mu cicaro ca kabiri ibitsindo kimwe ku busa n'isi ibintu biba vyoroshe rero sinzi commentaire uvuga ngaha ariko raba kuyimira nyine yagira hura bo ikintu nje novuga ni izi equipe usanga zarahoze mu cicaro ca mbere zigakoroka ubona neza iri kiritwara neza ko ari Interstar yo yego Interstar urabona ko ifise muri groupe A mu mugwi A ahari kumwe na Tel Aviv
Magara Young Boys na Relier na Muzinga LRB yo urabona ko ari iri nyuma gose umuntu n'umugambi wo kuduka kuba umwaka wa Legends Athletic bose rabyo bibere Legends Athletic ni intwara rumuri yo urumva ni shashi nyuma yo urabona ko iyo ni nashashi ishobora no gusubira hariya muri championnat local biraboneka rero neza yuko izi equipe zimwe ubona ko zishaka gusubira mu cicaro ca mbere izindi nta gahunda nibaza yuko baba barateguye baba baraguze abakinyi nta ubizi muri groupe A nayo muri groupe B nayo urabona ko abana bahariya mu Ruyigi ba Tigre abana nabonye banganya imyaka bose nta mutama arimo nta mugabo iyi si academy yantuze ya Aigle Noir ni ya Aigle Noir urabona ko bibereye ku mwanya wa mbere n'amanota 10 iboneka yuko nabo bafite objectif bashobora kuduka mutama nani arongoye umugwi wa Aigle Noir Levendi kuri urabona ko ashobora kugira equipe zibiri mu cicaro ca mbere bo urabona rero nko muri no groupe bagize imana neza nta equipe yigeze gukina icicaro ca mbere rimo sinzi kubibona neza muri groupe B Tigre Noir Garage Express bagira ntuze groupe yo muri ntuze mu ntara hagati cyane yiganziwe na equipe yo mu ntara hagati yego rero nakore Zerefa yigeze kuba iri mu cicaro ca mbere nayo nyuma subusa dene y'ibisindo bitanu ni kuvuga match rero narayiravye match ya Tigre Noir na New Force Academy narayiravye ni match ubona ko New Force Academy yari hejuru gose mbere ihusha n'ama occasion menshi ariko abakinyi babo ntibashobore gushiramwe amagore mu nyuma rero nko ku munota wa igice ca mbere bashoboye gutakaza umudefenseur yakoze ikosa hanyuma ajya hushuku byabindi bavuga ngo ni dernier defenseur yaramugurukiye ko kabisa aramusama umurefa nta kindi muhagarikizi nta kindi yakoze bijye bavyita faute nécessaire yahise akora inyuma muga nta penalty barose ko hari hakiri inyuma yarakiri inyuma mbere jujya mu defenseur nje novuga ko namushimiye kubera yakoresheje ubwenge ntiyamukoreye ikosa yamaze gushika indani yamukoreye ikosa yamaze gushika inyuma hari match mperuka kuraba iburayi aho umuntu bahaye rouge match ya Paris Saint-Germain na Ndega baheruka gukina nande aho Paris Saint-Germain yanganije Paris aho sindavyibuka neza ariko Ashrafu Hakima habwa umutuku yari Lyon Lille ikosa ujya mu defenseur wa New Force Academy yakoze gisa neza nk'ijya Ashrafu Hakima ni nkajya rindira ntuzagira gukora Valverde yakoreye umukinyi wa Atletico de Madrid ari ku finale ya Super Coupe atari uko gusa Ashrafu Hakimi bahise batanga penalty Lille itsinda penalty yoneka rero ko aba defenseur bino nabo baba bafise ubwenge vraiment nk'abajya abantu biburaye bamaze kuba mu mutwe umudefenseur wa New Force Academy vraiment yaragize hanyuma rero mu gice ca kabiri urabona rouge nimbi baza babasumba umushobora bakubita igori nyene vyagoranya ariko uguma ubona ko New Force Academy naho idakwiye ari igumi husha amagori match kabisa narayiravye niko bimeze niko bimeze mu nkino n'amakosa arabamwe kandi barasanctiona rero ni 10e division canke Ligue B gicaro ca kabiri bari ku munsi wa kane gushika ubu mu mugwi wa mbere Interestare niyo yambise 12 n'ibisindo 6 by'umutahe Tel Aviv FC ifise amanota 10 n'ibisindo 4 Magara Young Boys ya gatatu n'amanota 7 n'ibisindo 3 Relier FC amanota 5 ibitsindo 4 Muzinga FC ya gatanu ibitsindo 4 LRB ni ya gatandatu ifise amanota 3 n'ibideni y'ibitsindo 2 Legends Athletic ifise amanota 2 n'abindwi deni y'ibitsindo 7 intwara rumuri gushika mu groupe A ni y'umunani ikaba yifitiye amanota ubusa deni y'ibitsindo 12 oyi kabisi irasubira muri lokali nta kibuzo amanota ubusa deni y'ibitsindo 12 mukama w'ikigongo ni hatari akore Zerefa abafana bayongira barayihevye hariya mu gatumba sinzi ingene bimeze nta mupira bagikunda sinzi okay muri groupe B umugwi B Tigre Noir iyo mu Ruyigi iyi ni academy ya Aigle Noir ifise amanota 10 ibitsindo 5 by'umutahe Garage Express igiteganya ya kabiri ifise amanota 9 ibitsindo 4 by'umutahe Murashobora yo mu Rutana ifise amanota 3 ibitsindo 2 by'umutahe New Force Academy ni ya kane ifise amanota 6 ndeni y'igitsindo kimwe
Buhumuza FC yo mu Cankuzo ni ya gatanu amanota 5 nyene ideni y'ibitsindo bibiri Delta Star yo mu Gatumba ifise amanota 4 n'ideni n'ibitsindo ubusa Les Lumières do Mumba bafise amanota 2 n'abindwi ideni y'ibitsindo bitatu Les Elephants gushika ubu nabo 8 bifite amanota ubusa ideni y'ibitsindo bitanu ngira ngo ntitwova mu Burundi tababwiye yuko zahinduye imirisho uwo bita General Muyenge Alexandre niwe asigaye aramutswa shira mu by'umupira w'amaguru FFB byamaze kuba official aho ari we mu kandida umwe rukumbi yitoza nk'ikinego urumva kuba yaratsinze ntibitangaje ariko bakavuga ko uyu mugabo ari umugabo kabisa ivy'umupira bimenyereye abo bayimwe igihe kinini cyane kandi ari umuntu w'intwari cyane gose aho bamushingiye intahe na Reverend Kuriyo honorable yaramukeje cyane aravuga ati uyu mugabo ndamwizeye kandi yari yamuteguye bikwiye twizere yuko tugiye kubona Uburundi busubira gutera imbere cyane mu bintu by'inkino kuko havuye umugabo asubiye uyundi naco mvuga ko umwenge naco muziko bo ndamuzi cyane ndamuzi ko arakunda umupira cyane nico kintu ndamuziko mbere nico kimwe je novuga ati bajya abagabo baravukana kubera nibaza yuko bukuru abisiye butoye je nibaza yuko nawe mu mupira w'amaguru nibaza yuko azokora ibintu byinshi bihambaye nari bana ko umupira w'amaguru ubu wahoze yararongoye na Federation y'u Burundi Reverend Kuri ntako atagerageje kweri kugira championnat y'u Burundi je kuri top ego nako atagize wanashaka je nakijya kintu ubona championnat y'u Burundi itangurira hamwe ni championnat y'Iburaya cyane bibangabanganywe na championnat y'Ubwongereza n'ama journée FIFA byose ugasanga birahuye boneka yuko yakoresheje ubwenge cyane yumvira yuko ujya nawe yo baje kugira byinshi kuryohora uburyohe bw'umupira w'amaguru mu Burundi cyane mu bintu byo gutegura ugwaruka kubera erega hajya abazungu ikintu baturusha ni kimwe nivyo vyibi biriko birashikira za Manchester usanga ekipe yagumye ihagaze kuri ba Rio Ferdinand ba Nemanja Vidic ntiyigeze yumvira ko bazosaza hajya ayo kacuza kuzana umuntu nka Harry Maguire atari ku rwego rwa ekipe ya Man U kazana bitwa ba Nelson Lindelof utigeze ubategura burya rero umupira uhagaze kuri bato kubera abazungu we kintu baturusha barazi ko umuntu arasaza hajya umuntu ngo yarinza avutse abashaje vutse ubushaje kandi kaza gatanguye kabagaheze kandi gaheze kabagatanguye nibaza rero yuko azotuvumisha mu kuryohora umupira mu kudushiramo ibintu byinshi wahahoze atari yaradushiriyemo kugira na championnat yacu imenyekane ku isi reka tuvyizere reka dusubire muri Premier League twabisivye gato ariko reka tubisubiremo tubabwiye ngene imigwi itarutanya Buma muri FC gushika ubu kuri juru ya 11 isamata 26 n'ibitsindo 11 byo mutayi maze gutsinda numva yuko ari equipe yagerageje kuzanikira Atletico ni Oil yavuye ku kibanza ca gatano yabaye ya kabiri isamata 19 aho yushwa ni ya mbere amanota 7 ifise ibitsindo 6 byo mutahe Musongati FC y'Igitega ni ya gatatu ifise 19 ibitsindo 6 Burundi Sport Dynamique ya kane amanota 18 ibitsindo 3 Aigle Noir ifise amanota 17 ni ya gatanu ibitsindo 2 Message Dongozi ni ya gatandatu ifise amanota 17 nayo n'ibitsindo 2 baranganya na Aigle Noir Flambeau du Centre ifise 13 n'iyindwi ibitsindo 3 Vitaro FC ni 8 ifise 15 n'ideni y'ibitsindo 2 Top Junior ni 9 amanota 15 ideni y'ibitsindo 3 ekipe y'icumi n'Urukinzo FC y'abapolisi ifise 13 ibitsindo ifise ubusa Flambeau de l'Est ya 11 amanota 13 ifise ideni y'ibitsindo 7 Royal FC y'Imuramvya ni ya 12 ifise 12 ideni y'igitsindo kimwe Olympique Star ni ya 13 hejuru y'umurongo tukura gato ifise 12 ideni y'ibitsindo 2 Bujumbura City ifise 11 ya 14 ifise ideni y'ibitsindo 3 Kayanza United ni ya 15 ifise amanota 7 ideni y'ibitsindo 9 Le Croco FC gushika ubuni ya nyuma ifise amanota 4 ideni y'ibitsindo 7 abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi ninde ni okay abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi reka turabe bamwita Ndikumana Landry Atletico ni Oil afite ibitsindo 7 gushika ubuni wa mbere Nduwimana Desire wa Burundi Sport Dynamique
wa kabiri afite ibitsindo 7 nawe nyene baranganya na Ndikumana Landry. Tampo Jansi wa Aigle Noir afite ibitsindo 6. Banza Patrick ni wa kane afite ni wa Bumamura afite ibitsindo 5. Gakiza Aime wa Flambeau du Centre afite ibitsindo 5 nawe nyene wa gatanu. Kireko Yves wa Musonga afite ibitsindo 5 wa gatandatu. Nzeyimana Jean no windwi afite muri Premier League. Reka tuve mu Burundi turabire hamwe n'amakuru avugwa muri Afrika. Turahera ngaha mu karere Burundi busanzwe burimo. Mu Rwanda nta nkuru zihari zikomeye, naho equipe yabo nationale iri mu mwiherero baramaze gutuma ko abakinyi kuko mu misi hariho inkino bazokina. Cyo kimwe n'Uburundi nabwo nyene baramaze gutuma ko abakinyi, ngira ngo urutonde tuzorobabwira amakuru yacu ku wa gatanu. No mu Rwanda nuko nyene aho bavuga yuko bari muri locale hariya kuri Sainte Famille mu mujyi wa Kigali. Abakinyi bamwe baramaze guhamagarwa abandi ngo ntibaraza, ngira ngo ku munsi wa gatanu zo twamaze kumenya liste ikwiye y'abakinyi ba Aigle Noir nako bamavubi y'u Rwanda. Reka turabe aya n'amavubi ni inkuru nshasha ije muri Primus League wasubiriye umukoca wa Vitaro. Okay. Wa mukoca wa Vitaro umukoca yahora ari wa kabiri muri Olympique Star yitwa Nzeyimana Marcus Ingabire Marcus niwe yahawe umugwi wa Vitaro byamaze kuba officiel, aho umugwi umumunyezo wa mbere bamwirukanye baca baho wa kabiri. Okay. Ngira ngo nuko bo muri Tanzania naho inkuru twababwira muri Tanzania naho equipe ya Simba Sports Club wekundi wa Msimbazi aho yirukaniye umukoca wabo Didier, bakaba bamaze kuzana umukoca mushasha bamwita ngo ni Pablo Franco Roberto Martinel niko yitwa. Uyu ni Espanyol afise CV nini cyane, aho yatoja ama equipe akomakomeye nka Kolia, ama equipe nka Getafe B, atoza na Getafe A, Getafe nkuru, aho yabaye n'icegera ca Zinedine Zidane muri Real de Madrid. Naho akaba yari yaje ava muri equipe yitwa Ori equipe yitwa Ori niyo yaje avamo yo muri Kuwait, akaba ariyo equipe yaje avamo. Ubu rero akaba yahawe akazi muri Simba Sports Club. Reka turabe equipe ya Simba ni equipe kabisa yihagararako nko gufata nk'umukoca yamenyereje Real Madrid ari wa kabiri za Getafe muri Espagne, Simba ikamwubahuka nuko equipe vraiment yifashe ku bintu by'uburyo. Ni equipe ikomeye cyane, kandi urabona ko imaze gukocwa n'abakoca b'abazungu benshi. Abandi Diego Messi da Rosa baraciye ahantu henshi, barakocije ni timu nyinshi zo mu Barabu za Raja Casablanca, zande zose barazitojeje. Ubona rero ko umugwi wa Simba kabisa ubuhoho wiyambitse umutamana kabisa. Yego wiyambitse umutamana. Ubona ko ishampiona bayitanguye nabi kuvana nuko abakinyi bagiye bari basanzwe bayishikanye muri ijya ntuze yagiye mu magroupe ya CAF Champions League. Abayishikanye yo kure nk'uwitwa Chama bigiye muri zamaze Chama yarigiriye, ba Mixon barigiriye. Urabona yuko naho umukoca naho yirukanywe Diego Messi da Rosa, abakinyi bashasha nibo bamukozeko. Umva bari bashoboye bamushikana kure baragiye. Katurabe rero yuko mbe uvuze yitwa Pablo Franco Roberto Martinel. Numukoca yakomeye cyane, hakomeye cyane. Reka dusubire twizere yuko tugiye kubona Simba ku ruhando mpuzamahanga. Akwiye kutuzanira n'abakinyi b'abazungu. None ntibashoboye. Ubu akamubwira ati turondera umukinyi wahari iwanya akomeye babize. Mugayi Simba attention yahari gura abakinyi b'abanya Brazil. Aho ri bagura abakinyi b'abanya Brazil kabisa, abanyafrika y'epfo, abakinyi bakomakomeye. Okay, reka rero tuve muri Tanzania. Muri Kenya ho champion yari yabandanije. Jonde ntago fise gwa muri Tanzania. Oya ntago fise kubera ata champion yabaye. Kanya turarubabwira. Sawa, reka tubaze turabe muri Kenya Premier League. Bo bari bakinye muri championnat ku munsi wa gatanu. Ikipe yitwa Wazito yatsinzwe na KCB Iwayo ibitsindo 2 kuri kimwe. Ku munsi wa gatandatu ikipe yitwa Police inganya na Gor Mahia ibitsindo kimwe ku kindi. Nzoia Sugar itsindwa na Post Rangers Football Club ibitsindo 3 ku busa. Ekipe yitwa Matare United itsindwa na Bitcoin United kimwe ku busa. Nairobi City Stars itsinda Vihiga Bullets ibitsindo 4 ku busa. Ejo Kakamega Homeboys yatsinze Bandari Football Club nako baranganije kimwe ku kindi. Kariobangi Sharks
itsinda Taska Football Club ibitsindo 3 ku busa. Ulinzi Star itsinda FC Talent banganya na FC Talent 2 ku bindi. Sofapaka yahoze kirimo Fisto Abdulrazak itsinda AFC Leopards igitsindo kimwe ku busa dusura gukina itariki 19 aho gushika ubu equipe ya Gor Mahia ari ya mbere ifise amanota 18. Kariobangi ni ya kabiri ifise 13, Nairobi City ni ya gatatu ifise 13 nayo nyene. Bandari Football Club ni ya kane ifise 13, Kakamega Homeboys ifise 13 ni ya gatanu, Ulinzi Stars ni ya gatandatu ifise 12, KCB ni yindwi ifise 11, Posta Rangers iri y'umunani ifise 10, FC Talanta ni icenda ifise 9, Sofapaka ifise 7, Bitcoin United ifise 6, Taska Football Club ifise 6. Equipe ya Taska nayo nyene ko yasubiye inyuma rero mu equipe aho raseruka muri Kenya yigeze gukomera cyane gose yakunda kubikomeye cyane equipe twavuga ko ifise mayo nziza cyane uronse mayo Taska kabisa waburonse mayo kabisa okay nibaza yuko muri Afrika ari amahutwa babwira niyo dufise reka tubanze tumira amatega tojo tugenda ku mugano w'Uburaya turabe naho nyene amakuru ariko aravugwa. Yes, inyuma yo kuva muri Afrika tukava mu Burundi reka turabire hamwe ku mugano w'Uburaya aho nyene inkino zagenze. Reka duhere mu gihugu cy'Ubufaransa bari bageze kuri journée ya 13. Inkino zatangiye ku munsi wa gatanu equipe ya Lens itsinda 3 ibitsindo 4 ku busa. Lille na Angers banganya kimwe ku kindi, Lille bahabwa n'ikarata itukura. Bordeaux itsindwa na Paris Saint-Germain ibitsindo 3 kuri 2. Paris Saint-Germain ikomeza kwerekana yuko equipe ikomeye cyane. Equipe ya Metz na Marseille banganya ubusa ku bundi mu gihe Metz bari baritswe n'ikarata itukura. Reims ejo ku munsi w'Imana inganya na Monaco ubusa ku bundi. Saint-Etienne itsinda Clermont ibitsindo 3 kuri 2. Nantes na Strasbourg banganya 2 ku bindi. Nice itsindwa na Montpellier iwayo igitsindo kimwe ku busa. Rennes itsinda Lyon ibitsindo 4 kuri 1. Lyon nayo nyene ngaha simbona kabisa gutsindwa na Rennes ibitsindo 4 kuri 1 equipe nka Lyon nubwo tatawangire yari wabo akaba ari uko byagenze bakazusubira gukina tariki 19 hazoba ari ku munsi wa gatanu niho dusubira gukina Monaco ihura na Lille. Gushika ubu rero equipe ya Paris Saint-Germain ya mbere ifise 38 yaramaze kuzanikira aho ya kabiri ari Lens ifise 28 Paris isumbya 10. Nice iri ku mwanya wa gatatu ifise amanota 23. Equipe Marseille ifise ni ya kane ifise amanota 23. Equipe nka Lyon iri ku mwanya w'indwi amanota 19. Monaco ku mwanya wa 11 n'amanota 18. Lille ifise igikombe cy'umwaka uheze ni ya 12 ifise amanota 16. Bamwita Jonathan David nako bamwita Gaëtan Laborde wa Rennes ifise 8. Cyo kimwe na Jonathan David wa Lille nawe ifise 8. Jonathan David ni umunya Canada anamukinya komeye cyane kabisa. Iyi match narayiravye ariko arakina Lille nuko Jonathan David numwataka ateye ubwoba. Boneka ko nani Canada ifise equipe nationale. Rafise equipe ya bakinyi babiri mugabo Turia ntuzene Alfonso David nawe arakomeye mugabo nibazo yuko bakinyi babiri bafise hajya barafise nabandi tutazi ugiye gucengetera mu mashampiyona akomeye usanga bafise reka tuzobicukumure gusa uyu Jonathan David vraiment ni muzima nukuri arabona goal kuko n'umuntu umwanya n'umwanya ashobora gutsinda goal bamwita Mohamed wa Clermont afise ibitsindi 7 wa gatatu. Andy wa Nice afise ibitsindi 7. Habibi wa Strasbourg afise ibitsindi 7. Wahbi Kazri wa Saint-Etienne afise ibitsindi 7. Dimitri Payet wa Marseille afise ibitsindo 6. Kylian Mbappé wa Paris Saint-Germain nawe afise ibitsindo 6. Aha hakaba hari muri Ligue 1 mu higanwa ry'Ubufaransa. Reka turabira hamwe no mu Budagi nawe nyene barakinye bahere ku munsi wa gatanu. Equipe ya Mainz 05 yangaje na Mönchengladbach igitsindo kimwe ku kindi. Bayern Dominic itsinda Freiburg 2 kuri 1. Bonchum itsinda Hoffenheim 2 ku busa. Stuttgart itsinda Arminia Bielefeld nako Arminia Bielefeld itsinda Stuttgart kimwe ku busa. Wolfsburg itsinda Augsburg igitsindo kimwe ku busa. Leipzig itsinda Dortmund 2 kuri 1. Dortmund itagira Haaland yaravunitse kugira ngo nico gituma ndazi uyu muhungu yaza kubandanya kubura nk'ibitsindo biro banyabika. Hertha Berlin inganya na Leverkusen kimwe ku kindi. Cologne inganya na Union Berlin 2 ku bindi. Urukino rwabaye Jo Getafof yatsinzwe na Eintracht Frankfurt ibitsindo 2 kuri 1 akaba ari uko vyarangiye nawe yatosura gukina tariki 19 kubuko muri weekend kuri cyane bazo yuko ari FIFA International Break
aho ama equipe azoba FIFA itanga kanya ameganya gutyo agakina zimwe zakina ama match amicale abandi bakarondera amatike azoba jana muri mondial canke sindi muri kane ibintu nk'ivyo. Okay, gushika ubu rero equipe ya Bayern Munich ni ya mbere ifite 28, Dortmund ni ya kabiri 28, Freiburg ni ya gatatu 22, Wolfsburg ya kane 19, Leipzig ni ya gatanu 18, Leverkusen ni ya gatandatu 18. Akaba ari uko vyifashe. Reka turabe amatutsi n'ibyo bishi ni Robert Lewandowski wa Bayern Munich afite ibitsindo 13 niwe wa mbere. Erling Haaland wa Borussia Dortmund naho yavunitse afite ibitsindo 9 n'uwa kabiri. Patrick Schick wa Bayern Leverkusen afite ibitsindo 8. Anthony wa FC Cologne afite ibitsindo 8. Taiwo wa Union Berlin afite ibitsindo 7 n'uwa gatanu. Serge Gnabry wa Bayern afite ibitsindo 6. Jonathan wa Mayence afite ibitsindo 5. Christopher wa Leipzig afise ibitsindo nawo nyene 5. Aho hakaba hari muri Bundesliga muhiganwa ryo mu Budagi. Reka tuje no muri Italy muri Calcio canke Serie A. Hari ku munsi wa gatano nyene batangwe bakina umunsi wa 12. Empoli inganya na Genoa 2-2. Spezia itsinda Torino kimwe kubusa. Juventus itsinda Fiorentina kimwe kubusa. Nga Juventus yari yagowe yategereje ko Fiorentina bayiha carton rouge. Gutyo umukinyi bamwita Quadrado kabisa ashobora gutsinda igitsindo kimwe rukumbi cyaburetse ngo rukino. Juventus itahukana amanota 3, aho ubona ko Juventus ari equipe vraiment irokoka hamana iri mu ma equipe ari kure cyane. Equipe ya Cagliari itsidwa na Atalanta iwayo ibitsindo biri kuri kimwe. Atalanta ifise ubukinya komeye cyane, urukinyo rw'irabure bagwita ngo ni Zapata. Nukuri kwa Mungu urujya umunyakolombia ni umunyakolombia ujya kabisa numwataka ndamukunda gose. Yes, hanyuma ejo ku munsi w'Imana equipe ya Venezia yatsinze Roma AS Roma ibitsinde 3-2. Jose Mourinho umumenyereza akomereye cyane afise ibigwi yatwaye ibikombe vyinshi ariko kabisa nimba rubusaza yaba ari biki je ndabona mengo yikurira mucana biboneka bashobora kwirukanwa kandi ashobora kwirukanwa kandi nibaza yuko ubu ni amara kwirukanwa nta mugwi muto azosubira kuronka. Je mbona mengo yaje kurondera mu equipe nationale agafuma asaba nka equipe yo ya Portugal. Yego agavutoza Portugal nayo ifise umutama muri equipe nationale ahimare nk'imyaka yose amazi cyane. Yego Sampdoria itsindwa na Bologna iwayo ibitsindo biri kuri kimwe. Udinese itsinda Sassuolo ibitsindo 3-2 nubwo Udinese yarose karata itukura ariko yashoboye gutsinda Sassuolo ibitsindo 3-2. Napoli na Hellas Verona baganya kimwe ku kindi. Lazio da Roma itsinda Salernitana 3 kubusa. Milan na Inter ibayita Derby de la Madonnina. Derby de la Madonnina, yes. Milan na Inter baganya kimwe ku kindi aho izi equipe zisangiye na stade yari Milan yakinye bayita San Siro. Yari Inter de Milan yakinye n'abaca bayita ngo ni Giuseppe Meazza. Yes. Kuri Milan usanga stade itukura, usanga ifite amabara atukura, kuri Inter ugasanga ifite amabara ya bleu. Yari match nziza cyane aho equipe ya Inter de Milan yaronse yahawe amapenalty 2 ikaratamwo rimwe igatsinda Lautaro Martinez umunya Argentine yagiye kurata igitego cya kabiri kabisa. ariko ntuze uyu mwirabure wawe ni nakubwira bagira ko uyu mwirabure w'umunya Cote d'Ivoire Frankesi yes niwe yashoboye gutsindira Miras igori rya mbere. Bazatani bari bibuze bazatani yakinye kwa rukugwana by'amadiwere ariko ubona ko yari match ikomeye cyane gose. Iyi bari match ikomeye aho iri mu maderby akomeye yo kwisi gira muri top 10 ya maderby yo kwisi. Milan na Inter yo zihuye bari umuriro. Ego gushika ubu rero equipe ya Naples ifise 32 ni ya mbere, Milan ni ya kabiri ifise 32, ya gatatu ni Inter ifise 25, Atalanta Bergame ni ya kane ifise 22, equipe ya Lazio ifise 21, AS Roma ya Jose Mourinho ni ya gatatu ifise 19, Fiorentina ni yindwi ifise 18, Juventus iri kumanya munani na 18 nayo nyene yatangiye kuduga buke akaba ruko vyifashe. Gushikura bafise ibisindo vyinshi ni Ciro Immobile wa Lazio Roma bisindo 10, Giovanni wa mpiti wanuze wa Simeone. Giovanni Simeone wa Hellas Verona ibitsindi 9. Simeone asanzwe atoza umugwi wa Atletico Madrid. Umuhungu wiyo kabisa ariko arabikora. Ari mu top scorer muri Serie A. Afise ibitsindo 9. Dusan Vlamaric wa Fiorentina wa gatatu ibitsindi 7. Duvan
Zapata wa Atalanta ibitsindo 7 Joao Pedro wa Cagliari afite ibitsindo 7 Denis Zeko wa Inter Milan afite ibitsindo 7 Mattia wa Genoa afite ibitsindo 6 Victor wa Napoli afite ibitsindo 5 Domenico wa Sassuolo afite ibitsindo nawe nyene 5 reka tuve muri Serie A cyangwa se Calcio mu Butaliyano turabe n'ingene inkino zagenze muri La Liga Santander mu gihugu ca Espagne barahariye ku munsi wa gatanu ni Atletico Bilbao yatsinzwe na Cadix Iwacu igitsindo kimwe ku busa ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu ni Espanyol Barcelona yatsinze Granada 2 ku busa Celta Vigo inganya na Barcelona ibitsindo 3 ku bindi iyi match narashoboye kuyiraba naravye mu highlight twego turaraba match ya haje kuba match ya City na Manchester United turaba iyi match ya Celta Vigo na Barcelona Barcelona mu gice cya mbere yatsinze ibitsindo 3 ku busa mu nyuma rero umukinyi Nico nanuze na wa mwana wabo baravunika baravamwo amaze kuvamwo abona ko urukino ruhindutse kabisa gutyo Celta Vigo mu gice cya kabiri kiraza yifatira urukino ifata Barcelona irayihondagura kabisa yishira mu kagunira yatsinda n'amagori variraza abiri kubita nk'amagora abiri vari na yanka urumva Celta Vigo bararonka na penalty barayibima vari na yanka ebana kabisa Celta Vigo iraza kubita bita la montada yari match yazi kubamwe amagori menshi amagori ashika 5 kubita la montada ico bita comeback ivyo nyuma iragombora ibitsindo aho iyo umusifuzi aza kubabanira vraiment byari kubitsindo 5 kumumenyereza mushasha asanze afatiye FC Barcelona mugabo urabuzi ko Xavi yamaze reka iyi match reka tuyive ko equipe ya buryo urabona ko Xavi ari kintu aje gukosora mijya nta mukinyaza azanye turaza kubivuga mu madivere tuweje kuvuga aya makuru y'amashampiyona turaza kubivuga bikorako Deportivo Alaves itsinda Levante ibitsindo 2 kuri 1 Real de Madrid itsinda Rayo Vallecano 2 kuri 1 Real de Madrid gumerekana yuko ari equipe iri hejuru aho umukinyi wabo Vinicius Junior aguma yerekana yuko ari umukinyi akomeye cyane ni Villarreal yatsinze Getafe 1 ku busa Valence na Atletico de Madrid nabo nyine bankanya 3 ku bindi iyi match nayo nyine yagenze nk'iki ya Barcelona na Celta Vigo aho Atletico yabanje gutsinda Valence iraza byose irabigombora Valence iboneka ko imaze igihe imeze neza heruka gukubita Sevilla yayitsinze 2 ku busa muri championnat nyene murantunga gatoyi aka gripe mubabare n'ije umva ko itameze neza Mallorca na Elche banganya 2 ku bindi Osasuna itsindwa na Real Sociedad 2 ku busa Real Betis itsindwa na Sevilla ibitsindo 2 ku busa aho Betis bashoboye guhabwa n'ikarata itukura gushika ubu rero equipe ya Real Sociedad FC 28 kugirwa na Real de Madrid 27 ariko ikibanza Real Sociedad kikaza kukivamo Isi equipe kwizera ngo ngaha hano bavyita kwipendekeza Yana ho Sociedad nayo ishobora basi kuja muri Big 4 zine za mbere yego natwe sindavyibaza ko vyo cyane ukaza ugasanga ngahira bikoze umupira w'amaguru narigibona kwizi equipe za Real Madrid na za Barca yari rakomeye bazitinya ku mazina ariko uburavye imikinire n'abakinyi utabona ko ari equipe zikomeye cyane iri kiradunyura ngahiri kuri lift aitegeza kuhava ngahari ya Madrid isamaye kugikomeye gifise muravye nka FC Barcelona cyeza guprofita meforme ya FC Barcelona muravye nka FC Barcelona ugwegiriko ni equipe ubona ko ishira kuba n'iyindwi mu birashoboka ikabura na Europa kubera zajya zina ryayo niryo rigumariza mu mitwe y'abantu ni equipe ngira ngo Xavi nibo muhamananiza ngira bumubwira gusati garukana equipe muri Champions League ije muri Big 4 je nibaza yuko hamwe bitoshika bakamuha uburyo bwo kugura narijya nawe mu mutwe wiwe yarabo yamye avuga ati je nzogura uyu niko yabonye yuko ijya equipe yabafise hajya ataco bomugezako yego turabigarukako reka tubandanye twihute Real de Madrid ni ya 27 Sevilla ni ya 27 nayo baragana Real de Madrid Atletico ni ya 4 ifise amanota 23 equipe ya Barcelona gushika ubu iri kumanya u9 amanota 17 irushwa na Real amanota 10 kuko izi nizo bakompara Valence ni 10-17 nayo nyene Espanyol 17 ni 11 Villarreal 12 ifise 15 gushika ubu Karim Mustafa Benzema wa Real de Madrid ifise 10 no wa mbere Luis Suarez wa Atletico de Madrid Barcelona yaramwirukanye ngo arashaje ifite ibitsindi 7 mu gihe muri Barca ata mutobuskora bafise
wa Espanyol afite ibitsindo 7, Vinicius Junior wa Real Madrid afite ibitsindo 7, Mikel Oyarzabal wa Real Sociedad afite ibitsindo 3, Memphis Depay wa FC Barcelona afite ibitsindo 6, Radamel Falcao wa Rayo Vallecano afite ibitsindo 5, William Jose wa Betis Sevilla afite ibitsindo 5 nawe nyene. Akaba ari uko vyifashe. Reka rero tuve muri La Liga Santander tuje muri English Premier League nabonye narogeze ku munsi wa 11 wa championnat. Ku munsi wa gatanu equipe ya Southampton yatsinze Aston Villa igitsindo kimwe kubusa. Umutoza wa Aston Villa bahita bamwirukana ati hoshi genda tuvireho. Amaze gutsindwa bahise bamwirukana. Yego. Manchester United ku munsi wa gatandatu itsindwa na Manchester City ibitsindo 2 kubusa. Aho bavuga yuko equipe ya City tigeze itsinda ahubwo ni Manchester yatsinda. Biboneka neza mbo equipe ya Manchester United abakibaye nibo bitsinze. Urumva City nta gitsina kimwe yigeze yinjitse. Bo ikibazo cha Manchester United yoba yaragize ni hajya urabona nk'umukinyi Varane yagiye mu mvune urabona ko ari umuntu yahora afasha cyane hajya. Ariko urinze uzana uwo bitwa Eric Bertrand umunya Cote d'Ivoire akina neza ariko abuze ikintu cyitwa competition. Arakene n'umuntu bakorana afise experience. Kandi buryo umukinya guma yicaye ku ntebe cyane burya umupira uratebuka agenda. Ego kamuva nko Burundi ugiye ukagenda yuko icishe Eric Bertrand ni intebe ni kwicara cyane imvune. Ijya Bayiri mu bisanzwe yaje nazo ko umuntu yamuguze n'umuntu akomeye cyane. Ariko imvune bugimeze nka bafatina ba Dembele. So uvuga ngo bafatina nta mupira bazisha ba Dembele. Barazi umupira ariko uko akinye umengo bakozwe mu ibumba ubwo nyine bonafyonyotse umva barafyonyoka agiye na Bayiri ndaza hagiye aravunitsa match kinazo yiki. Hari nubundi yitwa Phil Jones wewe nta namakuru yiwe tuzi ari mu rya defense ya Man. Ojari kibaba n'umukinyi atarigera kina na rimwe match zibiri zikurikirana akinyimwe abavunitse ni nk'umukinyi Diaby abakinyi ba Arsenal bitwa ba Diaby. Ariko rijya gori bamutsinze vraiment biboneka yuko nawe nyene ari mu ba defenseur ariko bari ku rwego rusanzwe kuko ibare umupira ingene waje yashara no kuwushira hanze kabisa canka kawukina ariko yawuteze aho bitwa ni yawuteze ku munya Cote d'Ivoire hiwiwe uhita uja migo ibazi. Nuko rero byagenze umumenyereza Ole ngiratabigaruka ko makuru yo hanze y'ikibuga yamaze kugabishwa umwanya n'umwe ushobora kumva bamwirukanye. Chelsea Burnley kimwe ku kindi. Chelsea nanyene yabaye igitambo gukunganya na Burnley n'ibintu bitamenyerewe. Match nabonye yari umuriro, match nabonye ikipe ya Chelsea atako nika kuva champion itangura nta gihe barakoresha ingufu nk'izo baraye bakoresheje. Nako batagize bashoboye kuronka igitego kimwe bibaza ko baje gutsinda n'icya kabiri ariko biraba byarase kabisa. Ikipe ya Burnley ubona ko ihagaze ivuga ati twe naho mwadutsinze twe turashoboye gutsinda kabisa. Harimo umwirabure ari aho munya Cote d'Ivoire yitwa Cornet yahoze akina muri Rosario mu Cornet. Yes Cornet yari yazonze Chelsea gose abitwa umunya Brazil w'umutama ninde Thiago Silva. Yes, Thiago Silva n'urundi barandaye kabisa. Ubona ko yari yarengewe cyane n'uwitwa Cornet. Ego. Okay, ni Crystal Palace nayo y'umumenyereza Patrick Vieira uyu no muri January wa Arsenal yatsinda equipe ya Wolves ibitsindo 2 kubusa. Bana ko Patrick Vieira nawe nari karabizamo neza. Aho nibaza yuko equipe ya Arsenal gumurabira hafi kuburyo Arteta akoze ikosa nari ngozo ubona bamuzanye. Biraboneka neza yuko Patrick Vieira ashobora gukuca umugwi wa Arsenal. Mu myaka iri imbere. Uyategerezwa kuko no muri legendary wayo yarabaye kapitene kandi ngira ngo iyo generation yabo nibo bariko gutwara n'igikombe cya champion. Yes, ni Brentford yatsindwe na Norwich City 2-1. Brighton na Newcastle banganya kimwe ku kindi. Brighton yari barusine kata itukura. Everton na Tottenham banganya ubusa ku bundi. Tottenham yarose n'umumenyereza mushashi ubona ko yashikiye kuri egalisation. Umumenyereza mushashi wa Tottenham yashikiye kuri egalisation. Afise equipe nziza. Afise equipe nziza cyane. Ubona ko bateye n'amapoto biranka. Match nayiravye. Yego. Umumenyereza kabisa Antonio Conte ubona yuko yari karakoca bari fite ishaka. Umumenyereza aticara. Sinkahore aguma mengo akubwira ko akubwira ko ijya ntebe ngo yakumuriro. Benazijani bakubwira ati ijya ntebe niba yicara ko yabamenye. Ijya ntebe iri kumuriro. Nabamenyereza nizinde ndetse tigira bicara ni Diego Simeone tigira yicara ni Guardiola yicara gake nawe nyene asha yicara abonye ko yamaze kubirangiza kabisa no yicara. Canke yakubiswe acha yicara. N'umukoca wini wacu mu Burundi
yitwa Wero Wero nawe ntigira nawe yicara nakubwira ko kijya ntabe ariko nibo bakoca beza bakoca bishaka n'abakinyi bahita babona ati naho turi 11 aha uwa 12 wacu nujya na Antonio Conte ntiyicara nujya mu koca wa Olivier Bese ndegera none yicaye nashobora kwicara bandi ku kazi bari ku kazi ego bakoca bakunda resultat ego Leeds United inganya na Leicester City igitsindo kimwe ku kindi Arsenal kera kabaye itsinda Watford igitsindo kimwe ku busa igitsindo cya Smith Rowe mu gihe Bamenga aje guhusha na penalty ubundi Arsenal yaje gutsinda ibitsindo vyinshi ariko barosoma okazi menshi cyane bayahusha hari n'igitsindo batsinze baracanka valira canka Arsenal vraiment yuko mu imisi iri mu bihe vyiza aho bari kwerekana ko imaze inkino 10 idatsindwa iri unbeaten aho mu kwezi guheze kwa gitugutu kwa gitugutu kwa nyakanga umumenyereza Mikel Arteta yatoye nk'umumenyereza w'ukwezi sinzi ko no ku kwezi kwa 10 azotorwa nk'umumenyereza w'ukwezi reka tubirindire karavyitwaramo neza ushobora kubona birabaye birashitse kubera Arsenal rikira urabona ko yasimbiye ku mwanya wa gatanu ku mwanya wa gatanu ubu West Ham itsinda Liverpool ibitsindo 3-2 West Ham no kuvuga yari equipe ya kane kinani ya gatatu West Ham irakomeye cyane irakomeye gose Liverpool ibigitambo Chelsea ibigitambo ama equipe nka za Barcelona zibibitambo equipe imenyerezwa n'uwitwa David Moyes yes David Moyes n'umuhungu wa Alex Ferguson we yari yateguye ko yo musubira ariko byaramwankiye ariko akuza gitoza Everton niho Everton yari ikomeye kurusha cyane biboneka ko afise ubuhinga bwo gutoza afise ubuhinga mugabo nyene arebe equipe usanga bifise ikizina naho gitoza nabonye yaryohewe ku igori rya gatatu ku buryo sinawe bwabona umuntu aryoherwa kujya yes reka rero ubu gushika ubu kuri jurune ya 11 equipe ya Chelsea ifise 26 ni ya mbere gurikirwa na Manchester City ifise 23 West Ham United ifise 23 ni ya gatatu yaciye isimbura Liverpool hasigaye mu kibanza ca kane ifise 22 Arsenal ya gatanu 20 ubu Arsenal irushu ya mbere amanota 6 birashoboka ariko je simbona Arteta arakwiye kwisubira ko vero akina ihiganwa rimwe nta Europa League rimwe nta Champions League rimwe akina champion gusa asho kwikosanta zijya higanwa za FA Cup za Carabao asho gukinisha ba reserviste n'ibisa ushobora gusanga na zijya forma afise izizo kuduga ku mwanya wa gatanu arico biva ingira nico biva nta buruhe bafise nta Europa nta Ligue des Champions umva nta panique reka turabe ngira Arsenal ashobora kugaruka muri Big 4 gashobora gusubira muri Ligue des Champions reka turindire turabe ngene bizogenda Manchester United ni ya gatanu ifise amanota 17 Brighton yindwi 17 Wolves y'umunani 16 Tottenham ni 9 16 iya 10 ni Crystal Palace ya Patrick Vieira 15 ariko itwara neza cyane Everton ni ya 11 ifite 15 Leicester City ni ya 12 ifite 15 gushika ubu bamwita Mohamed Salah wa Liverpool afite ibitsindo 10 Jamie Vardy wa Leicester City afite ibitsindo 7 Michael Antonio wa West Ham afite ibitsindo 6 Sadio Mane wa Liverpool afite ibitsindo 6 Rafinha wa Leeds afite ibitsindo 5 Maxwell wa Burnley afite ibitsindo 4 Callum wa Newcastle afite ibitsindo 4 Reece James wa Chelsea afite 4 Roberto Firmino wa Liverpool afite ibitsindo 4 abakinyi nkaba Cristiano Ronaldo nene afite ibitsindo 4 Romelu Lukaku afite ibitsindo 3 akaba ari uko vyifashe rero reka turabe hamwe amakuru make avugwa hanze y'ikibuga imbere yuko turangiza ni muri Manchester United ariko aravuga amakuru yuko uyumereza Ole Gunnar Solskjaer ashobora kwirukana umwanya n'umwanya nukuvuga yamaze kugabishwa ariko ntibatubwira uzomusubirira aho bavuga Zinedine Zidane aho bavuga yuko na Cristiano Ronaldo umukinyi wabo akomeye cyane be na ujya mu nya Portugal nyene Bruno Fernandes nabo nyene bivuga yuko ngo umukoci ntibamwiyumvamo baravuga yuko atashoboye ari wo ngaho nyine ari umuntu aciriritse batamwiyumvamo urumva rero Ole umwanya n'umwanya ashobora gutsinda ashobora kwirukanwa hari umujournalist akomeye cyane bamwita Fabrizio Romano niwe guma yandikiza inkuru avuga yuko na famille Glazer bajya ba Joel Glazer ba Avram Glazer bajya ba boss bajya abanyamerika batwara equipe ya famille Glazer batwara equipe ya Manchester United bavuga yuko bamaze kumugabisha bati we umwanya n'umwanya ashobora kwirukanwa nukuvuga mu masaha ashobora kuza minota ishobora kuza canke ijya ushobora kumva ngo Ole Gunnar Solskjaer ntakiri umumenyereza
wa Manchester United ni mu gihe nyene Cristiano yamaze kubwira Manchester United avuga ati nyabuna ni mu telefone Zinedine Zidane aze arokora umugwi magabo Zinedine Zidane bavuga yuko atacara bivuga ko ahubwo ngo yishakira Paris Saint-Germain canke equipe nationale y'Ubufaransa reka rero turindire sinzi sinaho cyo bivuga ko mbo Fabrizio Romano umumenyesha makuru yizewe cyane arizewe cyane bavuga yuko ashize inkora hagaragara iba ari nka 90% iba yemewe ego tube turindire ushobora gusanga ko ari byo hanyuma ikibazo kiri mu rya equipe ifise umurejandera akomeye cyane bemera cyane Cristiano Ronaldo nukuvuga ba Giggs ari we yamaze kuvuga ati nibihinduke biboneka ko nko ku 90% kugira agende niyo cyo kibazo ore yoba yagize kandi urabona ko itimu yiharijwe n'abanyaportugal kandi bakomeye bose kandi batobura Manchester yikigiye bashobora kuvuga ati duhagaze kwa abagabo babiri nabo tubashavuje equipe irarunduka nta kirarunduka kabisa ubona aribo bayifatiye runini Bruno Fernandes na Cristiano Ronaldo nibo bafitiye equipe runini ariko rimwe na rimwe Jean Paul abatoza barazira n'ubusa nk'uwaravye match ya Manchester City na United uravye nk'igori uyu Eric Bertrand yitsinze ushishoje neza ntushobora kuvuga ati umutoza ore ko ari we yamutumye kugira yitsinde erega sibije baraba bahera mu mizi bakaraba mu mwaka uheze imyaka hamaze SK yadukijije kuki bijya n'ibintu nyine numva umutoza yaje bujyana niyo minsi afise muri Mani nukubera yaje akerekana intege zikomeye agatsinda za Chelsea za City zose yarazisinze za Liverpool bujya nje catumye ahaguma equipe bene ni Arsenal ariko ntarayitsinda Arsenal narayitsinda n'umusi bose yego ashira kubishika kuba atarayitsinda Arsenal narayitsinda ni ole ubona yuko amekhazita yote abandanya kuba mu mabi cyane byarase kabisa nibaza yuko ageze ku ndunduro ashobora kwirukana nkuko babivuze reka turindire turabe ingene zihindura imirisho abandi batoza birukanywe inyuma yaho Aston Villa itsindiwe na Southampton umumenyereza wabo bamwita Dean Smith bahise bamwirukana burundu baramuhameza ati we genda ntushoboye uyundi yirukanywe ni Daniel Fook wa Norwich nawe nyine yarirukanywe inyuma yo gutsindwa Norwich yari yatsinzwe nande Norwich yari hago Norwich yaratsinze muga mu koca barurira kumwiruka yaragiye canke usanga aho gusanga urukino rwabaye baramwirukanye oya yarayitojeje iyo match arayitotocha aramwirukanye yarayitojeje bamuhoye bose biboneke yuko bari baramaze gupanga kumwiruka ashaka kuvuga ati nibindi bamuhoye nibimuguye ko nayo ubundi yaramaze kudukorora ariko uwo mugabo niwe yayidugirije iyo Norwich ni hatari kazi kumenyereza karagoye ekipi itsindwe bituka umumenyereza umukinyi igenze nabi ntimumenyereza kuko nka Mani urabona ole ikintu bamuhora burya hanini ntashobora kuyidetermina ngo arabe ekipe yotanguza nk'ubu nka Pogba arakomeye mugabo icyo match abona ntiyiki yagiye kuri bench aherayo ariko ikibazo nuko niya nawe amushizemwe amukorera amabara no kutamenya ku managinga none kubera ki mu Bufaransa bikina neza kubera ki muri Juventus yabikina neza noneho Pogba n'umukinya akomeye umukinnyi adakwiye kwicara ku niwe mukinnyi ubwo Pogba ari muri rouge ari mu gihano muri sanction ya carton suspension ngira yarose ugeze kurikira okay birashoboka kuko na Cristiano niwe avuga ati niwe mukinnyi tuko turakina ashobora kuma sante nkatera umutwe niwe mukinnyi ashobora kuma sante nkatera sanzare nahagaritse umva nivyo nyene ngira ni cogoje ndimvira ijya match ko na Pogba atakinye atari no kuri ubona ko ari nabandi bakinyi yicari kubona bashoboye nk'uwitwa Jesse Lingard bakinyi yavuye muri West Ham mu Manchester wa mukinyi wese ntuzenya umwe muri Dortmund Jadon Sancho bajya bose nta mwanya bariko bararonka ibaze abakinyi nka ba Rashford bose amushiramo hamana kandi Rashford ge n'umwana vraiment Manchester tugiye kwiwakirako kuko n'umukinyi afite speed ku bintu vya counter attack ubimutumye kabisa arabireyishisa gose umva rero ole nico kibazo rikaragira witwa Mason Greenwood ariko arabatangura kandi n'umwana n'umwana n'ibintu akora vyicana kandi kubandi bamenyereza nibagize bamukinisha umva rero biboneka ko ole vraiment ntashobora Greenwood burya kevore ubu kuri ole ngira avuga ati n'umwana nizamu ngira no mukinyi wishiremo nuko rero akaburuko bimeze reka tuje no kuri equipe ya Barcelone rero inyuma yo gutandukana n'umumenyereza wabo Ronald Koeman biravuga yuko rero Xavi bamaze kumvikana
aho intambamyi yari ekipe ya Al Sadd yo muri Qatar yarasanzwe amenyereza bari bamusavye yuko kubera amasezerano atari bwarangire bari bafitaniye na Al Sadd amubwira yuko yoriha imiliyoni 5 z'amapound ariko Xavi nk'umulegendere wa Barcelona ayo mahera arayariha yarishe kabisa imiliyoni 5 z'amapound aravuga ati genda yabaha ariko ngende kurokora umugwi wanje wa Barcelona. Rero bivuga yuko uno munsi kwa mbere uno munsi sinza amasaha ntibarayavuga iravuga yuko ibinyamakuru vya Mundo Deportivo ibinyamakuru bidakunda kubesha za l'équipe kuri za Eurosport bariko barandika inkuru yuko umwanya n'umwanya ashobora kwerekanwa nk'umumenyereza mukuru wa FC Barcelona. Reka rero turindire turabigene biza kugenda sinzi yuko ubona yuko Xavi ashobora kuba kabisa umurokozi wa FC Barcelona navyo n'ibihirimo. Jewe arashobora guhigwa kabishobora kubera bana ba Guardiola baraje baratoza FC Barcelona ataho bavuye bashika bandikira izina muri FC Barcelona baratwara. Ako aho nyene je ntubona je Guardiola agitoza Barcelona sabwa bone ko ari umutoza akomeye. Ujya Guardiola ngiye kumubona muri City no muri Bayern ko Bayern yambikomeye wowe yihawe se bamutumye Ligue des Champions munani. Oya muri FC Barcelona ntiyigeze aboneka ko ari umutoza akomeye. Ariko nk'umure bivanye n'abakinyi yahasanze nibaza ko nabo nyene baba baramuhaye experience nawe ubundi Guardiola amaze kwegera imbere akaja muri za Bayern bakamutuma Champions ariko urabona ko champion y'Ubudagi yagumye yifatiye kugenda wowe yihawe se nuwo twara mu runyo bavuga ngo ubu ni kibamba canke nkashoboye yeyo yitwara ko Bayern yogumye nawe nga agiye imuhaye yitwara kuko Bayern none niyo equipe niyo yitambukira ni team ikomeye ibonye n'umukinya akomeye muri izindi equipe itimutwara ni equipe simbona kwitandukanye na Xavi erega ijya FC Barcelona je novuga yuko subuhinga bw'abakoca buriko burakora ahubwo nukuba abakinyi bari hasi bana nkabajya abana bakinisha bitwa ba Gavi abitwa bande urana n'abana bato cyane Pedri ni batoyi cyane n'abana bato ahubwo je novuga ni equipe ya academy Xavi rero hari abandi mu mutwe avuga ko azoza niyumvire yuko mu kwa mbere muri Mercato ashobora kuzo amazina ariko aravuga ashobora kuzoyamo ariko sinizeye ko yokora ikinyoranyo ubu reka turindire je nanje cyo novuga kuri Barcelona ndabona yuko Xavi bumwa amahigwe kuko urabona Barcelona irafise formation nziza irafise abana bakiri bato bakubakira ko ba Gavi bansufati nubwo nyine imvune zitababanira gumavunagurika bacara abana bakibahura n'ibindi bikinyi byamaze kujya akabuye k'abagabo nibaza yuko bo muhama higwe agategura ino bisusanisha nantuze na Alex Ferguson yaje mu mwaka wa 1986 asanga Man U yaragowe ico gihe amakipe atwara ibikombe yari Arsenal na Liverpool nizo zagenda zikurakuranwa mu iyo myaka yari maze nk'imyaka nk'indwi imyaka myinshi cyane nk'icenda ahubwo idakorako Ferguson arayifata muri 86 ayifashe bamugati wewe turaguha equipe bikora uko vyumva tegura Ferguson byamufashe imyaka indwi guhera 96 86 yagiye gutwara igikombe muri 92 bavuga ko yamaze imyaka 6 yose atsinda ategura atsindwa kubitwa ku mwaka nukuvuga muri 92 yacitanga gutwara ibikombe aho yacatwara ibikombe 13 vya Premier League biboneka ko filosofi y'ama equipe ya kera y'umupira wa kera utandukanye n'ubu equipe zose ziba zishaka ibikombe caca nyizi equipe zigeze kugira amazina ziba zikeneye urabona nk'abajya bafise classico nko gutsindwa na za Barcelona na Real Madrid babona ko barangiye kabisa bapfuye ni nka Simba gutsindwa na Yanga nico kivyishe umutoza hitata canke iyo sport gutsindwa na APR babumva nyene birangiye ni hatari rero mbo reka rero turindire turabe Xavi tumwifuriza amahigwe twibaze yuko Barca yo birose urukiza ariko kandi bamuhe umwanya ategure equipe ubundi bwo babona ushobora kugira kuri Xavi nuko ashobora kumera nka Thierry umwanya n'umwanya Thierry yaragiye muri Monaco canke nuze kandi numukinyi tutsi ko yihangaye n'aba Frank Lampard urabona ubu nta n'ubu ubiyumvira kuba hakaje barazimye none kare ikintu c'ubutoza sikintu cyo kuza wirukira kandi ntuvuga yuko muri Qatar ariho ahantu wogera gukora formation asi yafuma cyane mu yindi migwi dufate y'Iburayi komako hajya rero agahera muri Espagne ni na Lampard urana Lampard ko araje kuduza yarayidugije ni hatari reka ari n'ahantu na hamwe ngo n'umuco wa kabiri muri Belgique Martinez niwe Roberto Martinez bamwigisha n'Ubufaransa butopkiyumvira teka tumuzana reka tindi bacari bato umuntu uriko birahira cyane nimbona ni Patrick Vieira no uriko birahira
reka turabena nawe Xavier urabona ntaje aje ava muri Marseille ni equipe yarakoca mu Faransa Patrick Vieira ya kocha Lens Lens. Nice Narana ko ari tindi equipe asize yubatse Nice yarayubatse Nice itsinda za Marseille itsinda za yarayubatse reka turindire bashobora kumuhira nkuko bihiye Patrick Vieira cyangwa bikamuhira nkuko byahiriye Zinedine Zidane byaramuhiriye cyane Paris ni team itinyitse gose kweri reka turindire rero imbere ko turangiza reka turabe muri Liverpool naho ina makuru havugwa umukinyi bita Trent Alexander-Arnold yagarutse akaba ariko aravuga ati vraiment jewe nahora mu mvuna ariko bundagarutse ndifuza gusubira mu bihe byaje bya kera ujya n'umukinyi akinidemi ya kabiri neza cyane ngira ngo Barca ikimwibuka kuri bya bitsindo bine ku busa cibuka ipasi yahaye Origi basenzo fumwibagiye rero bivuye ko yagarutse no kubona ataraje nyine mu bihe byiza bya kera ariko arabwira abakunzi ba Liverpool ati munyitege mu minsi kabisa nzoba ndabahereza nk'ivyo nkora ndabahereza ngira ngo rero Jibril tworangiza iki kiganiro dushimira abariko badukurikirana kuri Iwacu Top TV mbibutsa yuko hari mu kiganiro Iwacu Sport News reka ndagushimire cyane we Jibril washoboye kumufasha kino kiganiro ndagukengukiye gose urakoze cyane Jean Paul nongera ashimira nabo nabaduteza amatwi mu kiganiro cyose urakoze cyane reka rero natwe dushimire ariko baradufasha kuri kamera yari Jamvyezo niwe yatuma aya mashusho muyabona neza nkuko nyine muri ko murayabona watuma nawe amajwi abashikira neza bamwita Bizman Twaibu reka ndabashimire cyane gose nange ndabwiye nti abantu b'abagabo shimire namwe mwese muriko madukurikirana mutibagira kuja kuri YouTube channel yacu Iwacu Top TV utarakora subscribe cyangwa s'abone urashobora kuyabonesha kugira ngo uzohore ubu wa mbere mu kuronka ibiganiro vyacu ubikira bishasha utibagira gukora likes share n'ama comments commentaire zanyu turazirindiriye mutwandikira mutubwira muti murashobora guhindura hano cyangwa murashobora kubandanya gutya reka rero turashimire cyane mu bantu b'abagabo tubabwiye tuti naho butaha ciao bye hasta la vista